wabivuyemo rero ntuyishu ntuvuga. Nanga ijya imbere kwa nakajyango gato sina porta. Uyu numwana we by the way muramuti nigishira impapijure. Cyareka ndamufise uri umwana umwe mugaba ibintu nkora uyu munsi. Every story matters. Hello bakunzi ba STV murabameze neza. Long time batambona ndabasavye. Mweje nkora ikiganiro. Introduction yanje mu mategeko. Tuzakora ikiganiro kujyo ubayeho mu buzima busanzwe. Sasa mie naishi hivi ila Kiswahili mimi sijui. Kini na boronga yani. Si unajua tena. Yes, ndabaha ikaze kuri STV Jenny MC andi umuntu wanyu umwe abasha gukora bimwe mu bigiye bitandukanye kugira ngo ibintu bigende fresh. Ndi mu Gatunguru sinzi amabarabara sinzi nta na kimwe nzi ariko ndi mu Gatunguru uyu munsi ni tariki 20 na zine le 22 le 23 24 ya le 24 tariki 20 naheruka gukorana ikiganiro nawe uyu munsi nyene uyu muntu mumaze kubona muri introduction ndazi muramuzi kandi mumaze kumubona uno munsi kandi niho dusuye guhura kandi vraiment natwiza kubikora kuko n'umuntu wacu umuntu adukunda cyane kandi ikiganiro cyo murazi ko kenshi kiba kiryoshe yitwa Aline rindi naragibagiye ariko atazigwa amazina menshi Bukeyeneza Kamasanini Bukeyeneza niryo yahitinze ko muri filme ari umu actrice principal ari n'impumyi akunze kuba ari muri Mr Sami official uno munsi turi kumwe twaje kumusura rero tumukorera akantu murabizi ibintu byacu nubwo atamahera kumugurira gato dufise foke tumukorera dawa ariko kandi kumambaza utubazo tungaye uyu mwigeme ambwire neza ingene kujugumira reko shira umutima mu nda je sinjyana isawa gagala beri Isawa tuzono dusigura iki izi nzara nizi wawe cyangwa nizazindi bashire ba madikako Siwanje babiraba gute kakwigirisha nino bibona mweze ubabara mbabazwa ni ntege tura yego nigova ya gira ko tura byavure ni gwawe kandi byawe nibaguma bamadika kandi bijye ko bitwara amafaranga menshi desi madika nta nari muri amadika sawa Mrs Natilere umeze neza ariko meze neza wari kuvushika muri STV uramaze nk'ukwezi ego nk'umu host bakubwira umbaza ibibazo bibiri byihuta umbaza ibyawe no kubaza ibyawe cyambere cyane ndakunda byishura ucugira ko byishura kubera iki kenshi ukunda kuba wambaye amafi izuba kandi mfise sinzi kibazo mfise maso umuyaga n'izuba birakujena biranje kenshi ndanakorora monsozi iyo ngize umuyaga cyangwa izuba ryinshi kandi biramproteje ariko kandi na style yanje biri no mu ma style yanje nkunda doge nubwo mba nambaye iboka ndi mu nzu hari igihe nisanga nambaye n'amaro iyo mfise n'umuco w'itara iyo ni style ya andi wacu sijeje nyene abantu benshi bari bakunze kuba bari mu bantu uzobirabe amarori kandi kindi leje ndakunze kurusha ibindi byose nibanga rya mbere ndabibi arankuru dusone mba navize izo ndangako ngizuko ukandabana yebakabo Benuri boss sabasheri banga Trego cyane musheri mfise ndisi uri singo ufise abax banga umexum umwe wewe numwe wenyene mumaze numwe wenyene tubaze Angosha group mumaze kugira numwe wenyene kugira mumaze gukunda n'umukobwa umwe umukobwa umuhungu umutinganye aba niyo bavuze kuri umutinganye wowe vyakira gute ko je ndi umutinganye kule nyuma kule nyine joro gize wari wagutinga ryari wari wagutinga ryari utaragaruka mu biro rega wo kumukeba ko kuzuratonda mu biro kamera ari ngiye kuvyura umuntu ni sawa sister we kamera yo kubera mwerekana uyu chamwo mutemwo unajua Kiswahili mimi na wako inifundishe sasa nitakufundisha wewe nifundishe mimi sijui Kiswahili na mimi sijui Kiswahili unajua nini unajua nini kidogo lugha ambayo unajua sana ni nini unajua kidogo lugha ambayo unafahamu sana ni lugha gani Kirundi nifundishe Kirundi sasa nikufundisha Kirundi hiyo kuna nasema nini ni Kiswahili ni Kiswahili mbona
Nasoma Kiswahili na Kiingereza. Niko najifundisha. Wewe unanichanganya. Anaiwa kidogo. Wewe mas portail urayibwa ariko si nijya imbere. Kwa nakajyango gato sina portail. Uyu numwana we by the way muramuti nigishira impapijure. Nyorumba. Naenda kufunga. Chavre. Uracankunda nkake. Chorera no. Aya ntamana kwisi. Ndirimbira kwanza karirimbo mukunda. Oya. Gira bamuririmbira bashoje anniversaire mama. Oya naramuririmbiye ejo mw'ijoro. Twatanguye. Joyeux twagere. Oya. Ingo basi turirimbane. Umva dusone. Happy. Twatanguye. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kurinde. Kuri mama. Mom. Erika chishaubwire Ingo. Erika jana nk'umuntu kugomora. Ngo basi. Thank you, baby girl. Wow. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Unazeka. Fokuza reka tutoka pili. Thank you. Merci. Baita joyeux anniversaire. Nawe uramusokoreje umenga aciye muri STV. Ni muri Mabuje. Yege ko nariya. Uwo twava dusanga uri kurarira tutabizi turabe kwanza. Ntabyo kurira mabuje. Ni bo rero umeze neza. Fukasha amaboro ni hatari. Ni bo rero boss. Turamutse basi. Unalia pole. Unalia pole sana. Salama lakini Basha mutosha. tuzosha ryari ko je nzoja mwijuru nzohira Mama Erika waramutse neza. Nako uramutse neza ko nazwe ntwe tukuramukije uramutse neza. wabivuye muri ntuyishu ntuvuga. Ariko malove ngara umwana ivyo byose niwe yabivuga. Urutima gugude. Je napanze gatoya urapanga byinshi. Manyi nusu atanguye kwinjira. Sije. Basha mutosha no kurwimana. Ese basumeze neza. Agenda meze neza. Meze neza cyane. Zanabi. Nambaye gute. Ukwije imyaka ingahe? Kwije imyaka ingahe? Ariko by the way umwana aciye ubwenge sana. Ega navyumva. Erika uri umwana ngo ndeka niryamire ngo ndakubwirira hanze. Ingene ravuye ngaha. Ku umba ingene yaguma yegera gatoga kumbe yashaka ndaguteka ibintu. Mama yego ngene wangize. Iyi muzi ni wazo gusa niko bimeze. Basha yamba. imeze neza. Ndashima Imana. Uratesa by the way. Basha murabana wapi? 4 Andi. Ngoma ndababwira ikintu kimwe. Ndabihamye. ngoma ngene ndamugurira akantu Erika. No kurwimana. Erika ndamufise uri umwana umwe mugaba ibintu nkora uyu munsi. Basha no kuri kwimana. Ndabuze icyo mvuga ndanaherewe. Urashaka kutwibutsa imyaka kwije? Andi akwemerera akantu. Nkuje imyaka myinshi uyu munsi ndashaka. Ushaka ndaguhiki? Ico mama shaka no munsi. Ico mama shaka no munsi? Wow, mama Erika ushaka no munsi. Iki aba arico bamuha. Ushaka kungurira iki? Erika. Ico bamuha. Ico ushaka no munsi. Ni gato. Gato ni sawa? Munyaruke kwa kijagaja babakorera umuti. Kumanina. Uyagianga. Ayi baraza kujitirana na pesa. Erika. Ni chichazo jana mu modoka ndayagu. Ari mu modoka. Areka kukubesha naguhe kuri Sindamu, kamera. okay. Naguhe kuri kamera nako kukubesha. Urazi modoka yiri. Ntangorane. Hinge mezi kirano cyo twigira ndaguhe. Mama Erika ukwije imyaka ingaha?
kubera kumbandanya bide zanira intebe mwa oya navyo kwicara ku ntebe duhereza hanyene je nagomba kubaza utuntu tubiri twonyene sivyo icyambere mba ndakwifuriza isabukuru nziza icara basi ugira umugisha zana niwe merci ku ntebe ugira umugisha iterambere mu bikorwa byose ukora byiza nimba hariho bibikora imana igufasha ubivemo ikubabarire cyane ariko kandi ubandanye wivyibuhiye ko yabirakuberewe wewe wonze ko bakabaye urabizi bacavuga ko mbaye mukiranye okay abavuze ko umugera wavyakiriye gutigiye babimvuga yavugeshe ko izina ry'Imana nta rumwe arabimvuga akora yewe bya biboro nimba ari biyabo nimba ari biki twe twakubajije uje basi ndababaza ikintu kimwe basi mumbabarira ikintu twayirukana iyi tariki nyene jewe itariki ndabasa none mwebwe tugiranira ubugenzi ariko anniversaire geze mu bisaje naruka kumubona uwo munsi nyene umperukira none cyare maro aje umperukira oya tuvuga ukuri aje nagutumiye ni yantumiye n'ubu ndacabi nurija madiosesa za mariage yora bidaisha sera kwambianga kama abasiyo bandu jengize mariage narisiguiwa namubwiye ati jewe yaransuzugwe nta gitenge c'amajana ane nari kubura nk'umugore ariko narisiguye byaraheze warumvise impamvu rega misi siyafanya fete wari kumweke kiombe cha 400 yego naona wewe kama wewe uko sawa muhereze uyo yicare uyu nawe kiki intebe je bahanda hejeje umvariza rero kintu ngiye kuheza na Erika ibintu byanje cari canzanye n'ico kintu cyambere ngira ndakubaza mwazinduwe no kunsuka amazi ni wafite uzontumire jewe ariko sinaje gukora ikiganiro je nje gusuka kwa amazi gusa nsinda kubesha ngo hari umutima mwiza ngo hari ibibazo ndazi iki ni cinema je nta bibazo na bimwe mfite byo kukubaza icari kinzanye urazi content Erika ya mari content big content ya kuri reka ndakure kuzovyibonera ijoro giza amabuje uheza tuzosubira ryari rega ntubizi je kutubona rimwe tumubwira amajoro meza imana izofashe nituzosubira guhura itariki kandi ni 24 muzi umunsi mwiza ndagusigiye malove niwe yabigize ibi byose je sinkunda ibintu by'ivyaho no kuri ntambeshe yo polesa ntambeshere mama yayi Erika twigire rero tuye tugure gato kwa kijaji uzuyazanye tuyabone no kuri kamera ndayashirako twigire kandi nzoza kumutora umwana vuba sivyo Erika uyejeje ni wa program abongo cyo twigira iwanje kinya kimya nakirungo iwanje ndafise umwana ega jewe bye Erika auja gutora mahera nzoyaza nejo nkayabura Erika aranyisha sindababesha Erika ndayabuze yangane Shino lindaje ndaje nanga kati wagwaye maki ndagutera nyinayo Shanimba 25 million sabya tarimo zo bari maki ndafashe kwa rurai yo kwiba wono cubibona kusiga unsiri wangu kusiga haru ndaptanga fashi rimwe kabiri gatatu gatanu ni bose gatanu rimwe kabiri gatatu kane gatanu abayanga hinja abayanga yose oya kat narengeje wambwiye urubuga 5 million ni gwawe 5 million ya mama yakati sawa bye bisous bye merci beaucoup STV
Every story matters.